nivyo uyu munsi turahejeje gutanguza ikibazo kimwe twita examen d'etat gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Ico kibazo kikaba gihabwa abahejeje amashure yisumbuye. Kuko rero mwabibonye mu bibanza vyose twagiye turacamwo, ico kibazo kiriko kirakorwa neza cane kandi nta ngorane nimwe twovuga ikomeye twabonye. Rero abazokora ico kibazo mu gihugu cose bari bategekanijwe bangana n'ibihumbi 50,950, ariko kuri abo hiyongeyemwo bamwe baza gusubiramwo ikibazo, no kuvuga bamwe bagikora mu myaka iheze ariko ntibashobore kugitora, bamwe twita mu rurimi rw'igifaransa aba autodidacte. Ku masantre yose twagiye turacako nta na hamwe twasanze aba autodidacte bari musi ya 20. Murumva yuko abaje gusubiramo ico kibazo atari bake kandi ni vyiza cane gose. Abanyeshure baje gukora ico kibazo bava ku mashure angana n'igihumbi n'ijana na 13, bakaba bariko bagikorera mu bibanza bingana 106. Rero abakora ico kibazo kandi akandi kantu twoshikiriza nuko harimwo abatize mu Burundi, harimwo abize muri Kenya ariko bakiga programme y'u Burundi, harimwo mbere nimba ntihenze n'umunyamahanga. Urumva yuko iki kibazo cy'uno mwaka gifise akabirya kurusha ibindi twahora dutanga. Hanyuma kandi ikindi twomenyesha nuko abazotora iki kibazo bafise amanota meza, bamwe bahora baja muri kaminuza za leta bazoca bagenda muri kaminuza batabanje kumara umwaka muhira kurya vyahora. Murumva yuko ico ari ikintu ciza cane gose, kuko ni gisabo cashikirijwe n'abene gihugu muri za ngendo twagira mu kwezi kwa mbere. Hanyuma kandi ni vyari vyashikirijwe naya nama rukokoma yaba mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze. Bari bashikirije yuko twokora ibishoboka vyose kugira ngo abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye bace baja ubwo nyene mu makaminuza ya leta batabanje kumara umwaka muhira kurya vyahora. Murumva rero ko kwari agakuru keza kuba ariko barakora ikibazo, ahubwo gakwiye no kubatera intege kugira ngo baronke amanota meza azobatuma baja muri kaminuza za leta batabanje kumara umwaka muhira. Rero twaje ngaha kugira ngo tubatere intege babikore umutima uri munda, kandi natwe tubifurije yuko boronka amanota meza, umwimbu ukaba mwiza gusumba umwimbu twarose mu mwaka uheze.